Yaho batuzibiriye ahantu basize irya pankarate naha hepfo yo kwa Busigo gatoyi ntuburagera hepfo kuri presidence ntibikunda ko hagera ntuburanagera rero na hari wabo b'abantu agiye kutugora kubera ko nituzoba twinjiye hariya mu Gihosha umuntu nazo barabe mu Nyakabiga umuntu nazo baroye mu Kinama mu Ngagara shoreye utuntu twiwe umuntu nazo baroye hakuriya kwijabe kuko uko tumanukira ibarabariri amakara ibitoke inkwi intore ibintu byose tumanukana ku makinga binyaragira mu masoko yose nidushorera mu soko kimwe rero bigiye kutugora nawe bavuga ngo tumanukane ngaho nyene batuzibiriye duce dushorera mu Kinama tumene mu Kinama twese gusa amakara ibitoki byose ntabakiriye tuhafise bigiye kutugora inzara niyo mboni izocitangura kutugirira nabi twebwe twazana amakara tuyakuye ruguru imageyo ibugarama guco hanyuma tugasika tukazana hariya mu Ngagara hose iyo abakiriya bari ayandi tukazana hariya hose kuntuze kuri Mose yose tugasikayo none rero twebwe twaciye tugira ingorane kubera byari bidutunze tugasumira abana kandi abana bakaronkira bagenda ku mashuri kubera uwo mwuga twakora none rero inzira baduhaye hariya badufungiye kwa Busigo ni kure nta nzira dufise tuyacishamwo nta hariho twebwe by'ukuri twagize ingorane zikomeye nta tuzokidutungira umuryango kandi n'abana baragiye kwicara ku mashuri byose byatubereye ingorane giye kugira ingorane zo kubura umunyu no kubura ico nigisha abana nk'ubu sinzosubira kumanuka ntaho noshikiza abakiriye narinda bafise mu Ngagara no mu Kamenge.